turabaramukije mubwe muko muradukurikirana mwese ni JCTV. Uyu munsi rero ntabwo nza kwikorana mu kiganiro umukenyezi mu iterambere, ndi kumwe na mugenzanje reka yidondore. Amahoro neza ko aradukurikirana. Amazina yanje nitwa Linga. Yego. Ego kazi cyane Linga. Ndabashimiye cyane. Yego. Uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi na cyane cyane ku bikorwa umukenyezi asanzwe akora. Uyu munsi rero turi kumwe n'umufasoni akaba arongoye Jinama Enterprise, akaba ari umukenyezi w'umu ingenieur. Nkuko benshi basanzwe batabimenyereye kumva abafasoni canke abakobwa biga ivyo kubaka. Reka tumuhe ikaze yidondore. Kazi. Murakoze cyane. Nitwa Jinama Edwige, nkabandi umu ingenieur nivyo nigiye. Ego. Mbega Edwige wo tubarira mu ncamake umuntu yumvise ati Jinama Enterprise aca yumva iki? Jinama Enterprise ni shirahamwe, ni entreprise itanga des services za construction, donc irubakisha amazu, ikagira ama conception y'ama plan, conception mu Kirundi sinzwe no kivuga, donc iracapa ama plan, iragira n'ama conseil, donc nk'umuntu akeneye kubakisha turamuha des conseils ati donc akubaje ati mfise parcelle ingana gute, iri ngaha vyogenda gute, donc ni ibintu nk'ivyo. Donc tugira izo conseil hamwe n'ama étude rero kubera mu kubaka nk'ama etage haraba ama étude, donc nivyo dukora dusanzwe dukora muri Jinama Enterprise. Ego. Idije nashaka ndababaza icimviro cyo kugira Jinama Enterprise cavuye hehe, byagenze gute kugira ngo mushobore gushinga iyo entreprise yanyu? Icimviro cha Jinama Enterprise nkuko nabivuze nize ivyo kubaka, donc ivyo kubaka ni ibintu nigiye, ni ibintu naronkeye ko diplome ngabo. Iciyumviro nyezina no nicatumye mpitamwo kwiga ivyo buhinga bwo kubaka nuko kera tukira abana muhira haraje abantu baraza kutwubakira ngabo baca batwubakira ibintu bitameze neza. Ico kintu carankoze ko cyane, batwubakira ibintu bitameze neza kandi bidutwara amafaranga menshi. Donc ako kantu karatumye vraiment mvuga nti no, faut ko nzoba umu ingenieur kugira umuntu ashobore gukosora ico kintu, ko nta kuntu ushobora kubaka ikintu umuntu adashima hamugatanga n'amafaranga menshi. Donc nico kintu catumye shobora guhitamwo génie civil. Hama iciyumviro nyezina neza natanguye kuciyumvira muri début 2020, mu ntango y'ibihumbi 2020 natanguye kuvyiyumvira aho nari nsanzwe mfise akazi mw'ishamwe ryitwa New Generation, aho nakora nari nsanzwe mfise utundi tumarché ku ruhande akote. Hama nkabona usanga ari duto des fois nkabona umuntu w'umubanyi canke umuntu wo muri famille arambwira ati duje wize génie civil, urashobora kunkwikiranira inzu? Nkamubwira nta kibazo, hama nkamwubakira and then nkabona arabikunze, nkabona birakunze, nkabona inzu rayitanguye igahera. Hama ndavuga nti none pourquoi pas umuntu atogira entreprise kugira ushobore kurasura n'aba client abandi bazoza mu nyuma, ko wikora ku giti ciwawe hari ukuntu bitakukredibiliza, hari n'ukuntu bitari na professionnel, na leta ntuburi kurayifasha mu kuriha ayo ma impôt. Donc ngabo biri muri entreprise ufise NIF uragira n'ico uterere mu kigega ca leta. Ego Edwige, uratubwiye byinshi mukora muri Jinama Enterprise. Nkawo nk'umuntu w'umwigeme wiyumva gute iyo uri kurakora ako kazi dusanzwe tuzi ko twahebeye abantu b'abahungu, wowe wiyumva gute uri kuragakora? Je sinovuga ngo ntiyumva gute, ahubwo novuga yuko ibintu vyarahindutse. Ubu turi mu gihe aho les mentalités z'abarundi ziko zirahinduka. Akazi umukobwa ashoboye umuhungu ashoboye gukora n'umukobwa arashobora kugakora. Ahubwo iciza nuko est-ce que ni yahe valeur wiha, ni gikiki gushira kuri niveau umuhungu ashobora kuba ariko kubera abakobwa c'est comme si umengo
turi mise à part turi ahantu mu kahokwa k'iwacu mu gakwa k'iwacu alors que wowe uzi ko ushoboye nico ikiri ndani muri wewe nico gikuru donc ico ushoboye capacité ari capacité ufise iyo capacité ushoboye kuvuga ati reka ije ahabona ndayikoreshe ni urakora uraja kuri même rang hamwe n'abandi ego novuga yuko ndakora uko nshoboye nderekana le travail hama gasanga ibintu biragenze neza wavuze ko kenshi mukorana n'abantu donc b'abagore b'abagabo nabone barimo turamenyereye yuko abantu bakoranye ibintu nk'ibyo by'iwanyu usanga kenshi n'abantu b'abagabo donatio turabizi twese ko ari abantu b'abagabo mbega iyo uriko urakora yarabishaka gusuzugura ushaka kujya kuganza n'umugabo tukenza kumecyanki karabere dukora ikintu nk'iki usanga ko gukosora ngo wihenze ukuvuga ibintu ego ni intambamye duhura nazo kuri terrain kuri chantier nico muheje kuvuga kirimo nuko umuntu ashaka kubashoke dufate nk'ubu ba recommande umuntu araje kundaba ugasanga ni wewe sinzi ni umukobwa ni umukobwa muto umenga babi yatanze aba engineer umenga hariho ikintu c'ikigabo kirekire kivyibushe nyene dads cyo n'igihagararo cene ukakera nk'igitangura université dutanguye semestre ya kabiri ngiye bijya bagira inscription muri inscription hari ukuntu ngiye kuriha umukontable ariko arandika yaciye ambaza ngo yari umunyarwandakazi ngo none wewe burya urazi imibare imibare n'ikinyarwanda n'ibiharuro mu kinyarwanda ndamuraba nimeje kwiga semestre yose narayimenye none urkumbaza yuko nzi ibiharuro ubu muri second semestre quand même nuko ari bon donc nayo ma préjugé basanzwe baduha yuko tudashoboye yuko udashobora kudirija chantier yuko udashoboye gutegeka abakozi mugabo ikintu ni valeur urayiha iyo wumva yuko ibintu bishoboye iyo wumva yuko warize amashuri donc waronse iyo diplôme genda umete en application ico wize donc ni yo valeur ni yo conscience ngira nkavuga ati non ndabishoboye aza kungaya canke atangaya ntaco nivyiwe mugabo jewe ndaza gukora le travail najejwe ego Linka yakubaje intambamye mwagiye muhura nazo nizoje kutubarira mbega kuva ico gihe ugitangura gukora iyo entreprise yiwawe Jinama Enterprise intambwira hari cyane intambwira hari kuko deja nk'abantu bambere natanga gukorera hariho novuga ubu j'ai amélioré le touche hariho kandi kabijya ko umuntu ntaguma hahandi ku munsi agenda ari améliora donc intambwe narayiteye hama ikindi kintu naco umuntu nubandanya atera intambwe Jinama Enterprise hariho abo mwagiye mukorana guhera ico gihe gushika naho ugeze ubu mbega urabona hariho intambwe uri kuratera uravye uhereye aho wahereye gushika naho ugeze ubu hariho intambwe iboneka ama service isanzwe itanga mugabo turashaka gushika n'ahandi aho dutangwa gusimisiona mu ma entreprise maniniya nka kujya Sojas Atom ikora kujya Jetra ikora donc naho hantu umuntu ntaguma hahandi ku munsi umuntu agenda aratera imbere ko deje umuntu abasanzwe afise vision nayo niyo igutuma ushika kure uvuga ati no uno munsi ntegeza gukora ikirenge ico ejo nakoze ego edwige dans la société burundaise turazi abakobwa turafise ivyatugeneye abahungu bafise ivyabageneye ego umuntu agerageje kuraba donc kugitangura abatonanse waragize nawe muri wowe ndabizi waragize ikintu cyo kwiyagiza bati ndaje n'umuranse mu bibazo ja iki mbega societe yakwakiriye gute kuko benshi bazovuga ati njye mukobwa rubanka
ndabizi ntabwo muri sosiyete sosiyete yakwakira gutubwira wabyeyi wavuga ati jengi yanje muri bino bintu bon ntagiye kure cyane uvuga nko muhira ko deja nari sanzwe mfise akandi kazi nakora ibijanye n'ivyo kuraba inyubako aho nari sanzwe nkora hari muri New Generation bon nari sanzwe mfise akazi mpembwa ku kwezi mugabo maze kuvuga yuko ngomba ndemisione muhira nka mama wanje vraiment yavuze ati Edwige vya vrai uravuyeyo urademisionye genre ugomba wandike iketu demisione hari aho hantu nyene uvuga ati naje nyene nkibaza nti egahewe ku ibintu vy'ama entreprise si ibintu novuga ngo ni ibintu ngo vyamaho misi yose si ibintu vyamaho misi yose ahubwo wiga kweparnya ukiga hari ama strategie yandi ucukoreramo kugira ushoye kuguma kugira ushoye gutena donc naho novuga yuko sina habaye nyene kuva muri zone de confort je ubwanje nyene navuze nti non Edwige tu dois le faire utegeza kuva muri zone de confort hari ahantu ushaka gushika ifo yuko uva aho hantu ifo yuko udemisiona ukaja mu bindi rero novuga niki gihe ca covid sinzi ko mubibona nubwo abarundi benshi bariko barubaka n'ivyo gusa sico kimwe novuga nko muri 2019 canke 2020 gitangura ubu unye urabona ko hari amadefi menshi hari ama challenge menshi donc igikuru gusa nuko uba ufise vision y'ahantu ushaka gushika ico kirashobora kugupusa kuvuga ati ndavuye muri zone de confort ico kintu gituma n'abantu bamwe ugasanga umuntu arafise ingabire n'ingabirano mugabo comme adashaka kuva muri ka kantu ko muri zone de confort cyo kwita zone de confort ushaka gusanga ntashoboye gukoresha ingabire n'ingabirano Imana yashize muri we donc je naho navuga nti harageze yuko mva muri zone de confort hama nkaransa entreprise yiwanje ego tukiraho nyene hariho n'abandi bigeme ugasanga yize ivy'inyubako cyangwa ugasanga yize ibindi bintu gabuzi dusanze tumenyereye yuko bukorwa n'abantu babashinga ntahe akaca avuga ati jewe peut-être diplome yiwanje nzoyitwara kuyidepoza ahantu kanaka bampakazi ugasanga bariko barateba no kuja kwihangira imirimo yabo ku ruhande mbega nk'abo bigeme batarubahuka nk'uko Edwige yubahutse nabo babaririye bon ikintu kimwe gusa numva novuga nuko kenshi barakunda kuvuga ngo diplome y'umukobwa ngo n'umugabo kabo ibintu byarahindutse ubu amatongo yaraze donc ni novuga gute ya confort abantu kera bari babayemwo bon ndabivuge confort sico kimwe n'ubu unya umuryango ukenewe yuko haza uburyo buvuye ku mugabo ukava no ku mugore rero umugore atabaye ahantu avuga ati je dois faire quelque chose urumva umuryango hari ahantu utazova kandi hari ahantu utazoshika donc navuga yuko abakobwa bave muhira icakintu ngo umuzezwa nzu bakivemwo baveyo basohoke kubera deja ufise ingabire canke ingabirano je nuko Imana nagize nuko nagiye gusaba stage natanguye saba stage kandi stage ndayisaba comme si ntashaka amahera numva sinashize imbere amafaranga navuga nti no navuye kuri université nize naronse diplôme mugabo hariho ibintu théorique naronse ibintu biri théorique donc il faut ko donc ibintu biri pratique donc abo bakobwa canke pas nécessairement yuko yo bari muri domaine ya ingénieur naho yo bari mu yindi domaine arondera umuntu ari muri iyo domaine akunda amuteza imbere yige donc nk'abari dufate nk'aba ingénieur b'abakobwa aha mu Burundi abantu benshi ko barubaka mu Nyabugete hari amachantier muri Miroir hari amachantier bashaka gusanga no muri famille hari umuntu afise chantier bashaka kumusaba ati est-ce que ndashaka kuja kuri chantier yanyu nka suivre les travaux cyangwa nkaraba kandi atamahera guhaye donc aho oye uburi kurateza imbere bya bintu wize ku ishure kandi ikindi naco information uronka ni capital n'umutahe ni investissement donc ubu turi muri siècle aho ikintu kijanye na information ari ikintu gikomeye cyane donc navuga yuko abakobwa
bamenye kwiga bamenye kwiga pas nécessairement kw'ishure mugabo wige n'ibindi bintu vy'ubuzima uje kuri ayo machantier ushobore nyene uve kuri niveau uja ku yindi mu vyerekeye ivy'ubumenyi bwawe ego ndashaka gatoya ikintu utanga ku muco hariho abantu ko si bose bashaka kumenyera ego si utuma abakobwa bagukubona niba nja mu nk'ibi si bose bashaka kumenyera reka abantu tubabwire akajambo mutegeko utwemeze ico kintu deja kwanza en fait abakobwa ntitwiyemeze ntidushake guprouva il faut yuko ibyo dukora le travail que nous présentons ari byo vyivugira donc je ndafite ivyo nakoze birahari donc ico nico novuga gute ico nico kinyaprouva nico kintu kivuga ati voilà nico kizokwemeza rero n'abadamu canke abakobwa canke nabo batanyemera ni nzobereke ivyo maze gukora narakoze donc le travail anoblit l'homme niko bavuga le travail niyo guha agaciro niyo guha agateka ico wakoze nico giguha agateka donc nanje navuga nti travaillons twerekane ibikorwa dukora hama abantu batemera canke abantu bataduha valeur canke bacayibonera ko ashobora gusanga ngo badango nta vy'abagore par exemple ashobora gusanga dufate mw'ibarabara umuntu aranyonze nabi umuduga ugasanga umuntu anyonze nabi umuduga n'umugabo yararimwe umugabo ugasanga abantu inyuma ngo ujya mu ntuzi ujya muduga vra gusanga ari umudamu ariko arawutwara kubera iki bamenyereye abagore ngira peut-être ngira ko batwara nabi sinzi cyangwa ugasanga ni kakantu nyene ko kwama babashira hasi mugabo nitwerekana ibikorwa vyiza muri societe abantu bazotwemera apana yuko twebwe tugiye ngo turashoboye turagize amajambo ifo yuko ibikorwa vyacu vyivugira ego eduje hariye abo muba mumaze gukorana ari nk'amashira hamwe canke hari nk'abantu nyene ku giti cyabo muba mumaze gukorana ego hari abantu ku giti cyabo tumaze gukorana mugabo ku mashira hamwe nivyandi twababwiye yuko muri vision aho dushaka gushika nuko tutanga gukorana n'amashira hamwe manini ama école na leta donc turashaka gushika aho hantu turashaka kugira ico duterere muri development y'igihugu mugabo pour le moment comme entreprise kiri nshasha pour le moment turacakora n'abaparticulier n'abantu nyene ku giti ciwe ego linka sinzi ko bari akajambo bongerako kugira ngo wabaye satisfait twizere ko natwe azotwubakira vraiment nanje vraiment duje rero tugushimire kubona mwatwitavye mukana hariho n'abantu benshi ugasanga ntibaza aho mukorera hariho nk'uwari ko ararabaye imisi akavuga ati nanje shaka kuja muri Jinama Enterprise bien sûr abo bantu bababwira aho babatorera aho babasanga ahantu dusanzwe dukorera ni muri Ndongozi iri kuri Avenue de la Mission en face ya Saint-Michel ni muri bureau B214 niho dusanzwe dukorera ego kuri internet naho umuntu yo kwandika gute kuri internet no ntituratanga kubishira ku rubuga ngurukana bumenyi mugabo vuba cyane tugiye kubikora ego tugiye kubikora ego tugushimire cyane rero eduje kubona mwatwitavye murakoze cyane gose murakoze kuntumira ego nawe murakoze ego linka kajambo kanyu hari ikintu wavuze yuko mukorana n'abagabo donc ya entreprise yawe murakorana n'abagabo mu bintu tuzi tunacyo turazi yuko ibintu nk'ivyo donc aba aide usanga kenshi ari abagore kenshi usanga abantu b'abagore biga kubera iki abagore bobo batoja muri ivyo bintu byo kubaka ukabakoresha comme les maçons en fait mu Burundi haracariho culture yuko abadamu bwacu usanga twisuzugura ugasanga ushoboye gushika kuri intambwe umenga huguma ngaho nyene umenga iyo zone de confort woyigumamwo alors que nk'umudamu w'umu aide maçon arashobora gusanga abaye
umumason kubera iki kubera avec uko gushaka uko kubishaka cyangwa iyo perseverance kuko vraiment biragusaba kuba perseverant biragusaba gushaka kwiga ukwihangana deja kuko hari nk'abagore gendaza abadamu baba Edmason basanga bamubwira dufate mu kibano bakamubwira ngo umugore ngo akorera ngo kwishanse ngo umugore w'abantu bose donc niyo image bamaze kubiha niyo image bamaze ugasanga umugore ntanonokewe no kuba umumaso ntanonokewe kuko aba Edmasonzi akenshi usanga abikora muri pastime donc bari turi mu gihe cici imirima ntibariko bararima donc acavuga ati ko ntariko ndarima reka nje kuba umu aide mbe ndaronka amafaranga y'amakaye y'abana bazoja mu kwishure mu kwicenda donc naho nyene umugore uvuga ati ikintu gikunda wumva ugishoboye ntugikore kubera deja nk'umugore arinze abo mu maso abarinze abo mu maso canke nka twebwe turaba ingenieur hari agatushe umudamu afise hariho impano imana yashize mu badamu mu bakobwa ko kuja mu madetail gushiramwo akabije gushiramwo akantu nyene umugabo arashobora kuja gutora irangi mugabo umugore ugasanga avuga ati oya irangi wapi ya bleu yari sawa mugabo koba ka bleu kameze gutya bleu ciel kwa genre kamene kagatushe canke abadamu bakora nk'amakaho byo bari sawa cyane babaye nk'abacarreleur kubera biragusaba une certaine nyene biragusaba kuba maso donc navuga yuko abadamu ahubwo ni vyiza bagiye muri ayo mametier asa nk'ay'abagabo kubera hariho iyindi tusha hariho ikindi kintu baza kongeramwo baza kunguramwo mu bikorwa vy'abagabo yego turiko turaraba kuvaho ubu culture burundaise turiko turagerageza kwiraba kuva abagore basabiye ati dushaka kungana n'abagabo donc ntituzigira tungana twese turabize muri Bible ko umugazi ko mabigabo kuva dusabiye ko dusavugize tuti ibyo abagabo bakora natwe turashaka kubikora ugerageje kuraba mbega hariho intambwe yo bimaze gute abagore bamaze kugira kuva bazi tangwa gushira hagaragara ko ibikorwa abagabo bashoboye nabone bashobora kubikora ugerageje kuraba mbega culture burundaise ubona ko umengo iracatubosha ukuntu cyane deja hariho intambwe imaze kuboneka ikomeye cyane uravye no mu by'amategeko y'igihugu asanzwe hari ko ndazi yuko hari amategeko menshi yahindutse kera hari amategeko yahindutse umugore kugira ashoboye kuvoyaja kera umugabo we none ndakutanga uruhusha ko kuvoyaja donc ivyo bintu ntabigihari mugabo intambwe iracari ndende mu gihe umugore wewe ubwiwe nyene atihaye kugateka umugore aterekanye icyo ashoboye gukora donc bijya avuga mu majambo abishira en pratique donc ikintu cyuko uguma uvuga agateka abakenyezi turashoboye ushoboye iki ushoboye utakoze urumva bishoboye iki sisuko tugenda le 8 mars tukambara ibitenge tukabegwa cyane vraiment tuba tuberewe le 8 mars alors que hariho ibikorwa tutegeza kwerekana ngibi bikorwa nivyo ibyo bikwiye kutuvugira ego novuga yuko mu gihe umudamu adashoboye kwerekana icyo ashoboye gukora nukuri intambwe bizoguma ari vraiment tuzoguma tugenda amélioration yarahabaye mugabo haracakenewe ikindi kintu umudamu nawe nyene yokora ego kumbure naho nkuko muri Bibiliya bivuga yuko urumva umugabo n'umugabo nyene azomara umugabo umugore nazomara umugore naho ruriya rugezo ntago dushobora gushika ko ivyo birazwi ariko hariho natwe aho tegeza kugera Imana mu kurema abantu umugabo umuntu wese afise icyo ategezwe gukora kuri inosi kandi ashoboye n'umudamu hari icyo ashoboye gukora ndashobora kuba dans ces métiers muri ako kazi k'abagabo hari icyo Imana yangeneye gukorayo urumva igikuru nuko fisiki muri jewe qu'est-ce que je dois apporter muri inosi ari umuntu yitwa Powell nibaza ko ari umukuru w'abagide n'aba school Biden Powell
yavuze ati nimba uje kuri ino si wiyaranje ntuyisige uko wayisanze usigaho agatrace usigaho agatrace donc ako gatrace abadamu ifo ko mwerekana ako gatrace kanyu ifo yuko la société y'u Burundi canke mu kibano bazovuga ati Edwige yarahaciye ego turagushimiye nawe Linka no mu yindi emission tuba turi kumwe tuvyizera. Okay, merci. Namwe turabashimiye mwako murakurikirana JCTV. Uyu munsi rero hagize uba afise ikibazo mu bariko barakurikirana emission mwokwandika muri commentaire hama umushitsi wacu ari ngaho kugira ngo azabishure ku kibazo icari cyo cyose mwaba mwifuza kumubaza. Murakoze cyane.